hanyuma y'ivyo ndavye mwijuru ndavye niko mbona mwijuru giguguruye kandi ryajwe nabanje kumva rivugana nanje ari nk'igi nzamba rimbwira riti duguze hano ngwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Maraki 3. Amen. Tugomba abantu bimanya hanyuma y'ivyo hariho ibizoba. Maraki 3. Dusome Maraki 3. Duguze hano ngwereke ibizoba hanyuma y'ivyo kandi abakozi b'Imana bavyerekanye siko umukozi w'Imana baravuze byinshi bizoba hanyuma ngugu waye imbombo akabanyegeje ikintu siko ubu waye nyama akabanyegeje ikintu. Je narabaye Bujumbura imyaka ndwi nkaba mu Buyenzi siko hari n'ubuza ngo nibyo aje kukubaza agomba kubutsitana niga mu 12 ubundi mukobwa akaza tubana ngo bana ngo nimeona viatu kwa butike moja tafadhali kaniuzie ngo ndio kuuzie ndio nimekura sana wewe bana tafadhali tukajipigishe picha pamoja ngo niende tuifobe mbona tuifoto kwenye wale mugore wa ninamugore nzoronde na mu Buyenzi obezoronde iwacu bari abantu bakuranye indero nabonye wacha lombaya shemeji Biblia karimi kiwe gasosa ihuguki iminwa yiwe tamirana ngiki utuwe ngwari kama inzira ziwe zijane kuzimu ngo muze mugira makenga ndamunanira iyo ndamwemera simba narabaye umupastor banaciye mara yangitwa na sida ariko Yesu yarabanye nanje. Haleluya. Nico gituma twabwiye abana ngo twavuze baba ngo muze mugenzura byose mugumye byiza mwirinde citwa kibi impwemu yanyu n'umubiri n'ubugingo bizosangwe bitagira umugabo wese azozira siko none ngo murobano ibyumbura kimazi mubyingira kimazi abana nabigisha Petro abizi nabwiye nti ngo murobanure ngo nguko akanwa karobanure kirura mu bisoza urabize wende hagibiyaragi uri ibiyaragi akawumwe kirura kimwe naho kiba kimwe gusa ururimi ntirugukundira naho imbere y'abategetsi batego umugenda kuzufumuda mu rugo umutima urimo mbwamu yara uzobakundira murondere mpemu yera yowe navuga mu misiyere zose uka mpemu yera ko bari n'umubiri bose twako turigisha muri Bibiliya ikiremba atwaye tugaze muri ringa kwigisha kuri mpemu yera turabira ngo mpemu yera iryo jambo ryitwa kwera risobanurwa ngo n'ikintu kiya Petro avuga ngo mwe muri nyegu ikintu cyahariwe gukwiza ishimwe rya duhamagaye gusa ibitarido ari nyambaro ngo twumvise ari inyimosho ari ngaburuti twara. Haleluya. Siko none amen murakomeza zumva hari ivyiyoberanije umuntu mu professeur twigisha ryo muri yari yagiye muri Katolika mu yitwa Barampama avuga ngo hari akagani ngo mukiratire ngo kabura ngo Timeo danao etiamu dona perendus no mukirate ngo Timeo danao etiamu dona perendus ati no kuvuga ati abantu ndabiruma ati bavuga ngo naho uwa umudanwa uwo muri Denmark ngo yo guhingabiri ngo ntuzogera yakira adrumwe baragiye baragwanya muri Denmark baratsinda bafata uruguru rw'Imana runini bubatse umenga no rufarashi runiniya ngo babubatse rero hakaba abasoda binyegejemo n'ibigwanishwa bikomeye bati niyo baramuka banesheje ngo hasi baca banyaga uru rufarashi barusunike n'amapine barutware barujanye iwabo rero baca basinzira bijajare duce twugurura tubazingira baca rero barabanyaga baca rero barabanesha baca banyaga nyafarashi bayitwaye bakayishikana rero bati twabatsinze ni urununu na rwarunze rwabo turarwanya nango mugirwa abasoda batari make n'ibigwanirwa bikomeye hanyuma bararusunika se ko bari moteri bakagenda baramukwega ngo bashizeho baca barinjajara timani baca twabatsinze babagesera
ina kwa runduzo kwabo twarunyaze baca barasinzira babazoza baca barugura indani baca baserukira baca barazingira ikambi yose baca barayibombara yose icika umunyota twasha hari ibintu ugira ngo ni byiza indani ari bibi bati nawe umupagani nawe ntazobwira ikintu cy'ubutwari nacyo kizoba igipagani nkawe aruma ati uzowame umupagani nawe yoguha ibintu ntuze wakire haleluya ngo Satani donne rien pour rien il le donne en échange avec votre âme Satani ntatanga ikintu na kimwe atangiye ubusa abazi ko ari n'icyo ariko arondera kubika umutima wawe nico bituma abana nguko bavuze karaguha imbamo ngo nje kuguha imbombo ngo nje kukugurira akanyama ngo nje kukugurira agafanta nakugabiye uturato namye mbwira abana nimuze muranyoterwa ibintu so wawe adafise nawe yobira ndakuguriye akajakete ndakuguriye uturato wiyumvira uti mbega binguriye kabuki kukunda nagurira urya muhungu umuntu yogura umuhungu none ntibyojyo none ko kukugurira umukobwa azango gurira barya bahungu none Imana idufashe mugume mu byo mwize rero tumvise hano ngo duga unze hano nkwereke ibizoba byari hanyuma y'ivyo ni ibintu ivyo byose bavuze hariho ibizoba hanyuma yavyo siko none umve ibizoba hanyuma y'ivyo haleluya Malaki 3:1 ibizoba hanyuma y'ivyo mwumvira ibizo kintu cyose wigi kizoba hanyuma y'ivyo utoko ariko aramuhimbombo agomba iki siko none uko ariko aragira ndakugura intuze hazo naye muri abandi bujumbura nk'abajumbura mwebwe twe wacha abantu bose ndajanye umugore bujumbura yego ni byiza siko ariko arapfa kugira igihari n'umwana no muhira ngira ataze no kugura ataronka n'amahera y'umukati ndaje njanye umugore bujumbura umva bafise bujumbura bafata akazi umugore akora nawe agakora aho barironkera ibyo barya ariko hari upfa kumujana ngo afise igihari ngo uhanagira umugore bujumbura ariko atagira n'ifaranga no mu rumonge namwe ndabwira nenge hano mugiwanyi mwabagore ngira ndabayimbanuro haleluya uko mutamavuze uko hari ugo ikintu ariko imanyegeje mwikintu ni mwebwe abandi bujumbura hari aho wangore murarubusa no mukubwirwa mukabwirwa umugabo nawe akarondera akabura hahera ngo yewe wakarondera agafaranga wajondi mugabo imana kumenga mwiriwe mutariye nandago 5,000 kabiri ku muntu rero ni mwiza Imana guhezagira muranyuma maze umwanya gasubira nejo no ndacho mwarusa kaguha 5 hajya ntuge ngo ariko arapfa kuguha hari umupatiri yitwa Toma wacu akunda kwereka yagiye mu ijuru Yesu ngo amwereka ngo abona umupatiri ahereje umugore 10,000 ndaguha 10,000 aramuza ngo Toma ngo hajya bimuhaye ngo hariya no kumukunda ngo byitwa kwa mukunda ngo akunda umukiristateri ati hajya no kumwifuza ati nta mutamakazi akeniye mbona hajya atacamuhaye nta mwari n'umbonye afise igirato comekereye atayamuhaye ati yajya ariko aramwifuza ariko aramuhenda amukwega umutima ngo uriya narangunda azomwubire amute mu ngorane turikumwe n'abana hari ikirundo uzobo utorosha nziko none uwo mugore rero umbanya mu nda cyahindukira ati ndaguha amahera uje gusuma turi hano n'umuntu mwiza Imana iguhezagire ariko waba ari n'icagabi ukwizera kukamutakara twumvise ngo tugwanire ukwizera bera bahawe rimwe gusa agasubira bukeye urazoheza uransanga ku kazi umusangayo n'umugabo wawe ugacu ukora inzira ngo umusanze ku kazi muranyo amaze umwanya agasubira akaguma agasubira uransanga muhira uzobufasha uzobugwemu ndarenganye ico kirumvikana ndika ndumva rero Malaki yavuze ngo umve ngira igituma nkwereke ibizoba hanyuma y'ibyo avuga ngo umve ngira ntume intumwa imbere yanje umve ni nuhora havuga Yesu umve ngira ntumi ndeguza imbere yanje ndaniza inzira kandi umwami murondera azoshika iturumuka mu rusengero rwiwe ari no ntumwa y'isezerano umunezererwa iharaje nikoronye n'ingabagize ariko ninda zoshobora guhagara
kwihangana umunsi ukuza kwiwe kandi ndazoshobora guhagarara azoserukira kuko ameze nk'umuriro uvugutira ubutare kandi ngisabuni y'amesuzi kandi azovyagira ngo uvugutira ifeza akayimaramwo inkamba kandi abahungu ba Lewi azobamaramwo inkamba abatunganya ngo batunganye izabo n'ifeza maze bazoshikaniraho amashikanwa mu bugororotsi ni amashikanwa y'Uyuda ni Yerusalemu azohimbara uhoraho nk'uko vyamuhimbara mu minsi ya kera no mu myaka yahise kandi nzobegera ntamateka nzokwibutira kwagiriza abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma n'abagunga umucangera ingero yiwe n'abanyikiza umupfakazi n'imfuvyi bakagira nabi nyambukira nanje ndibanyubahe nikoronye ningabagize ojo horata umpindagurika nico gituma ngo abana bayakomutamazwe tugira twigira ijambo ngo nduga ndakwereke ibizoba hanyuma y'ibyo muranyumvaga abantu b'Imana igitama abantu benshi bagwa mu ngorane babona ikintu gutya ntibaraba ikizoba hanyuma y'ibyo muranyumva bavuze ikintu cyose gifise impande zibiri nk'urupapuro abo kwandika kw'ivyiza bati umuntu n'umuntu mwiza muramuhana agashimwa murahana akazi mugabo banditanye bati bayina twagombye kumuhuma amaso muratamumuta mu munyororo n'umutima birashoboka uriya twayicete umwama mwandikiye ngo shira yo wabo akabona inyuma cyanditse ko ciza ariko imbere yari yanditsemwo ngo uracumuhereza kunga hari intambara bamwice umugore wiwe ndamutsindire muranyumva amen haleluya ariko na Dawidi nyene yumvira ibizoba hanyuma y'ivyo hajya mu migani 14:12 avuga hari inzira umuntu yumvira ko ari nziza ariko iherezo ishika mu itariro ry'abapfuye mu migani ya 5 bavuga umuntu w'umusambanyi ari umugore cyangwa umugabo ngo muri ko akarimi kiwe karasosa mubona nagupenda shimira je t'aime I love you naiko nabwira abantu mu rutana ni mwabwaruka je t'aime sindagukunda nilivuga gutema nigeno rikondo ngo yube je t'aime ndatema titeme iriteme nutemo buteme iriteme Mumbiriza hari inzira umuntu yumvira ko ari nziza ariko yera zijana mu rufugo bapfu umuhungu arakuhenda umukobwa je t'aime chérie je t'aime amaze bwa je t'aime cyabakundana aramuhendesha utuntu ukaja wumva uraza kuntemberera ndaza kubwigisha ibiharuro ndabikwigishize mu hira utenyigishije hajya muri etude mu rusengero mu bandi amaze gushika amukamungorane ndiyo nabaye kumwe n'abana nzanbo ikirundi kimwe kibangutse amaze gushikayo umwana afise inda amaze gufita inda mu ishuri baramwirukanye bamwirukanye agiye kuyivyara iranse kumuvamwo iramuhitanya arapfuye none ni je t'aime cyane je t'aime aramutemye amutemeye ubugingo bwiwe abavyeyi bayavyamera ngo ariko ari igishuri ngo azohava bamwe umukuru amufashe none aratemye iciziro c'abavyeyi yose nyamwana aramutemeye ubugingo nadahwera hari n'abandi badasubira kumutwara ni je t'aime cyane je t'aime aratemye muri ko murabyumva na nyamungu nyene sheri je t'aime nyamukobwa n'abanyene abasanga bati uwo muntu yateye indi umwana kiri mutoya naje gufunga imyaka se ko ari 25 ko ari 27 none we yamukuza nawe nyana aramutumeye rabbi agisubiye kudakuba azohera 25 niba azoyimara naho mungana gutyo imana idufashe hari inzira umuntu yumvira ko ari nziza ihereje mu itaro ry'abapfuye nije gutuma ngo ubundi yavuze ngo ikintu cyose gifise résultat immédiat na résultat lointain murabyumva mumbabare sufishe mu Faransa umuzungu yahora bitwigisha njandagiha no kuvuga ikintu cyose gifise inkurikizi y'ubunyene n'inkurikizi hariya yakazoza inkurikizi nziza rero ikintu kiza wokurikira wo kwisunga kariya kazoza kurusha ivyubu siko none murankurikira mu gusura byazo 3 ngo iyo baba abanyabwenge kandi mwe muri abanyabwenge gusa ngo iyo baba abanyabwenge
bokwimviye kwiherezo ryayo mu musiguzi birimo kuko ngo iherezo ry'ikintu risumba intango yayo muranyumva amen muramurishira no kubaye ukumviriza uwakubwira ati ugenda ibujumbura n'amaguru ntagira n'ubwo arifutse nawe wakunguruza n'ikinga uzoguvyisha ushitse n'amaguru batakugira umushikiranganje wa mbere niko canke nama gutware n'indege ushikire mu mpimba wowe itamwiki inzira yoroshe ushikire mu magogo wowe itamwiki ugenda birakugora usonza uti iherezo ndaribona aho ushikira hariya bamaze kungena nkaho muri ryanganye kwa mbere inzara nagize ndaho ndinjimatana mbura naho ngurutu yoba ndyama vyanka zireka ntacu mpaka nzoshika amen ubura nayo ugura igigweze ku muyanga arabaye bayerekana udafise amahera agacaya gumba n'abatabizi abagenda ugashika mu hari Nyamiraba ukabona abantu banzi imiwi umva mate kugira amahera utariko reka niyangane yavuye ariyanganye abijombo murengera abijombo murengera nate nijiyangana tuzojombo murengera nate nijiyangana tuzojombo murengera turi mu rugendo rwo gushikisha yoni durana intambara ariko tuyangane yavuye ariyangane abijombo murengera ariyangana abijombo murengera nate nijiyangana tuzojombo murengera nate nijiyangana uyu mubiri wacu haraho bitugora indwara n'ubukene bitubuza urugendo yavuye ariyanganye abijombo murengera ariyangana abijombo murengera nate nijiyangana tuzojombo murengera nate nijiyangana tuzojombo murengera Lazara ni kwirembo yifuza bikoroze umusomara wera ajanwa kuruhuka yavuye ariyanganye abijombo murengera ariyangana abijombo murengera nate nijiyangana tuzojombo murengera nate nijiyangana Yakobo gatandukanye nuko bene data mwihangane mushitsa umwami Yesu azozira haleluya bavuze ngo watange waciza akomeze kugeza ku munsi wa Yesu Kristo mugeze ku nk'umurimyi ngo mwihangane mushitsa umwami Yesu azozira ngo nguko umurimyi arindira imvura yagasha yoruta yagatazi ne yurujana neki karindira imvura gasonza ariko umunsi ageze kwimbura azonezerwa turi hafi gushika mu bwami bw'Imana tuzobona bere badutanguriye tuzobona Yesu haleluya tuzobona ikonera atabushwa kuri harura tuzobona bavuye mu gusenga kwacu nabo tubatabonye harabo twasengeye tutababona mana fasha bari mu magerezwa fasha bari mu ngorane fasha abantu batarihana benshi tuzobona bariko baragira tuzonezerwa naho umubiri agenda ararira asohoye imbuto azonezerwa umusazanye imbando z'ivyema none rero ngo hariho kintu gifise resultat immédiat na resultat rwende
tumvise umuntu naho mu ngorane ugenda uragira ingorane mu nzira haleluya ushitse ukamenya ko kuronga ikintu ciza nk'iryo teka uremera umugenda uratubika ariko nawe ugenda bya kugomba ibyo wigombeye uzoshikire mu magorwa uwo buhisemo nabi rabayidosh nico gituma hano Yohana iki gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana yavuze ngo duguze hano ngwereke ibizoba hanyuma y'ivyo. Hari abantu benshi nakurikiranye muri Bibiliya bakoze ibintu bacyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo. Adamu Imana muri ituka ry'iki tuzopfa nta kabuza. Satani aramuhinda yumvira Satani ngo abonye ngo kiraryoshe kibereye kuribwa na Imana arakibujije. Nko Pastor Mary yitavye Imana ati none bibereye kuribwa uzoca bijya byose. None abuye mu isoko ibitabere kuribwa ntiwosanga hariho byinshi. Hari imyembe, hari imicungwe, hari amapapayi, hari amamandarine, hari inyama, hari ifanta. Mbere ngo ndikije ngo nimukora iby'umubiri wifuza ibyo wifuza byose. Umubiri wawe mbere ibyo wifuza byose. Cyabere kuribwa wowe ubijya byose. Cyangwa urgicubona ufitiye uruhusha. Murangurikira. Muno bamutahira muce mu isoko abo imatana morale. Hari amasabuni umubiri ndo yakeneye. Ntabereye gutwarwa muhira. Imicungwe, umuceri, amafu, inyama, indagara, amakozitimu, amaniro y'abafasoni. Iki hari kitariyo. None kirere cyose tiyobera umugore wanje impuzo zo cuziyora. Udafise amahera yazo baca baguhuriza ku buhire. Tugomba ikintu dufitiye uburenganzira gusa. Hari ikintu abakristo bafitiye uburenganzira ariko badafitiye ico badafitiye uburenganzira kireki ikintu kitadoshikariya mu ijuru. Moses yavuze ngo jifunze kwa musafiri ngo wigire ku muyu kunduze ku ngenzi. Ingenzi rabi ibintu bikenewe gusa hariya zoja ibidakenewe akabisiga. Murangurikira. Uduza zino agakoti k'imbura karondera n'ubureta ni washoboka nabonye hakanye ariko ugiye Bujumbura wotekerwa leta n'urukoti rw'imbeho nishuka nibanga ko yivuka iyi Bujumbura ikoti ndikenewe ubureta ndibukenewe ariko ishukira tosheje tugiye twitwari turushuka gusezo bikenewe. Muranyumva hari urusaku ndirukenewe ukubesha ndibukenewe ubusambanyi ndibukenewe mu ijuru ugwango ndirukenewe kuvuga abandi nabi ndibukenewe siko kubika inzigo ndigukenewe undi mwana ubikira inzigo wundi undi atiyagira ngo wikira inzigo wabo undi imbegwa Enoka ati yavuze ati none aho uyibika inzigo umwana amwirukanye mu ishuri uzoyishoronka ucuronka amahera kumutangira cyangwa uraye ubusa uzoyagura ifu murare muriye none ikintu ataco kimara ukibika ngo uzogira gite. Hari ibintu bitadoshikayo. Haleluya. Nico gituma ngo abonye ko kibere kuribwa arakiriya ahako n'umugabo wiwe. Ntiyumvirizo achamaniti uravumwe urapfuye nisirapfumwe kubwawe nabakuva ko bose baravumwe hazoburufa zoba magogwa ariko Imana ishimwe kubwa Yesu mu Vyahishuriwe Yohana ngo urupfu ntizowarukiriyo inzara ntizobekiriyo itanguro bivuga intango ivyaje ukavuga iherezo. Haleluya. Iherezo rizoba ryiza kubwa amaraso ya Yesu laba do sharabaka. Haleluya. Itanguro bivuga ingene ubwa mbere Imana yariho byose bitarabaho itaheri byaje uvugaho izogumiriho byose bimaze kuva. Ibunye n'Imana yamye ijuru n'isi itango iherezo uvuga ngo ijuru n'isi birakugwaho bishongeshwa n'ikibengebenge gikaze ireme ijuru rishasha n'isi nsha isi yanyegeje abasambanya biba ikavira kwa amaraso zobanza gutongorwa n'umuriro. Haleluya. Aravuga ngo Imana ico gihe ngo ihema ry'Imana kwicaka itari bwaze ngo Imana ari hagati mu bantu bayo nico gituma urufundi rwabegera. Ivuga ngo nubu bizogaruka kubwa amaraso ya Yesu urufundi ruzoba rukiriyo umuzivumo ntuzobukiriyo kuko ivyambere bizobishize. Haleluya. Adamu rero ndeke gutwara inkurikire gusa kandi ko tuhava duheza Adamu ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo yuko izingorane zizokurikira. Murankurikira. Muranyumva umuntu umwe yavuze atewe yariko araca amahera asatura niwe arasatura camahera arasatura aratinda akuya karabiri kota rakura arasatura ishata rakura kuya kabege arasatura biranga ipandara yizinga igeza mu mavi akuya ngo twezwe shebuja chimpani tewe Adamu waradukwege ewe Adamu waradukwege
mubonaga ntuzi umuntu Imana yamurika ibintu byose ngo abirye ikamubuza igiti kimwe akaja kukirya ntuzi ari cyaramubujije ntiyiyumvira ibizoba hanyuma nyamugabo shebuja mu ati none gashaza Adamu yarakubabaje taha umutahana muhira tindagukuye kuri ako kazi ntugisubira gusatura urumva Adamu yarakubabaje ati nawe he ngushize mu nzu abo kabati hariho na haramahera amahera uzogomba yose uze wakiye indi uzogo amavu ikivuguta amata amasukari vyayi inyama uzogica ugomba cyose mugabo ndakubujije aka gaseke kanje ntutuga ugafundure na rimwe ariko aramupima nawe nyina avuga ngo Adamu yarabakwege ati byose uzoryama ugomba uze wambara impuzu ugomba amakositime ngaye ndyangize ibitumbura mikati nuza amavoka ikintu cyose zone harimo ivyana gohagira ati mbesha wo musanderi wobiki ikintu cambere nogura sinogura igisamba cyuzuye amavoka ngara mu gitondo nayange atamavoka arakubabaje none nabaremaze ara amavoka ari mibi ari nyama ari miceri ari mikate ari ntuzeye yari ivyaye ari amata ari kivuguta uzogica ugomba cyose muganda kubujije aka gaseke gusa nduzukara umuntu murabyumva aragenda umwaka umwe ibiri itatu ameze uko akimenyere ni kabi ngo none ngo ngahangaye ngo akakubakamburiza iki cyengira ndakafukure umwana w'umuntu cyo bamubuje kumenga nico bamubari muri psikology batuwaje batugomba ko umwana adakora ku iradi ntuwe ngo radio yanje ntuyikore acage yatinge ndabuye ukoze kwicyaha abanyonga makinga ne mapiki biduga mudorabe hari umukono ubujijwe ucibwamo imikono nibiri barabara uri ko aragenda gendera iburyo ukagabura ariko uzusanga byakwangiye wagiye guca mu rubujijwe no ubujijwe uwo muhuye wundi azaca guseka kandi nahaci ariko aravino naho utaha mu ryohi arasubira kakwepagaja ico bawuje umenga nico babari nico Adamu rero nyamuntu rero bari yabohimwe inyoni yama shebuje yacafundura gufuza karaba kwiriya gafundura ku bwenge imyaka itatu irahera amaze kwicara rero mbese ndagafundura none wakakungo kambuza kugira ngo kugirega nje ndagafundura fundura yanyoni yari yaragowe imyaka irenga ngaho ifukiwe rero iragenda ntibazi bagarukiye ashitse araraba arayiburamo ati naka kagaseke wagafunduye reka ndatabuja nabambeshera nabakundanya ateka nawe wakubeshe nta muntu turavugana je nirabiye ahantu ishobora ndabira wagapfunduruye ateka nako napfunduruye ndakubajije nta nyoni yari yaciye iguruka yagi atego yaguruse abandi banimba ngo kwihana kuko ari icyaha biroroshe ariko kwihana biragumye umukiriti yacumuye mwarimu kamutumako ati ibyo nomba nibike arasimba karahira ngo abo jewe n'abanyanga ntawe nigeze ndabikora jewe barambishira ngo mwarimu acumuye pasitora akamutumako ati ibyo nkumva ko nibike ngo arasimba karahira ngo abo jewe n'abanyanga ntawe nigeze ndabikora jewe barambishira na pasitora acumuye pasitore wa mbere akamutumako ati arasemba karahira babo jewe n'abanyanga ntawe nigeze ndabikora jewe barambishe umuntu yamaguma yihaye nyamati barambeshe adatabura ati ntabakubeshe ntiyumvire bizoba hanyuma y'ibyo yabaye nk'Adamu nyine ati ngo abantu basubire mu ngoro sha genda usubira guca amahera genda usubira gusatura yashoga ntiyumvire bizogira Adamu ntiyumvire bizoba hanyuma y'ibyo Kayini nawe yica Abeli yagira ngo aramuheranye bamwe birirwa bicana bapfa amatongo hariya se amatongo ni satani bateranye gusa none Kayini na Abeli umuntu bagaza Afrika na Buraya na Australia na Amerika naje ibyo bikondo byose barabahungu babiri gusa mu isi none iyo bumva ryari tongo ubamuha umusozi w'Imatano gusa wowe yari kurima kaweza
yari shetani. Ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ibyo. Imana ndakuvumye nawe uravuye. Ntiyumvira izoba. Ntuze umwuzure wa Nowa wati nimwihane. Ibi birarenze inkombe. Imana yashavuye. Igiye kurandura bari mw'intuze isi yose kubera ibyangeso zabaye zarenze. None wibazira ubwato abantu nongo abira ngare mushaje nabi muta. Imota kinepa arapaje. Nuko ivyo tugeze ko wenda byuzi. Roma tugeze muri Maraki. Ate mutama no ciberi mwitanguriro. Tureka tumati nimwiyana mutama ntuzi bigezweho. Kinepa arapaje. Tinda hari ntaho umutama tabaye umusore. Arababwira hazoza umwuzure. Abazokira bazokwinjira muri ubu bwato. Baranka. Ati ndasigaye iminsi indwi. Ati turatanguye kwinjira. Imana ivuze ngo twinjire. Wa mwuzure urushike ntibigitevye. Hajya mu byayishoboye 10:5 ngo mbona umware kahagaze mu ijuru ngo arasemira ngo ntibigitevye. Haleluya. Bamu maraka bavugiriza nzamba ibangarizo bareheraye. Lord ntibigitevye. Zari ntibigitevye. Imana imbariye twinjire harageze. Mutama yazaze yaparangaye. Sigo ataya nibikoka ariko arinjizayo. Ni intuze ariko aja wumva umwuzuje ngo ucuza giturumbu. Murayumva? Ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ibyo bari kumwumvira. Umuza ngo tugororera no tuzija tugangamiye kwa maje no bongoria no ndesanga ngo ntituze dufera ati ntibishoboka nugaye basuye kwicuza ntibiyumvira izoba hanyuma abisodo murotera bwati nimuretizo ngesombi abamarayika barayaha bavuze baje kurangura Sodomu ariko abagorotsi babavaneyo omenga ariko arizanye ntibiyumvira izoba hanyuma muguri muriro n'amazuko bimaze gushika batanga gusubira kugira iki haje umusuma ariko aragenda kamena banki y'abandi agasahura amahera umenga araryohe ayikoreye yazanye n'igishakoshi yatekeye cyuzuye za 10 ariko aragira anywa ikirere agira iki ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo leta irakurikirana iti ibyo byose nuko umurondera ntayoberana umuntu yatwaye amahera ngano kuno bakana n'umuntu atangwe kubaka igorofa nawe atarafise no kubaka n'ivyazi batifatwa umugabo yabanye bamufashe ari menote benda wawoshe no kumukubita bagatamumbi bakazoherayo iyo yumvira ibizoba hanyuma y'ivyo ntiyafuma rya duke akabaho. Haleluya. Umwicanyi aragira inzigo umuntu akamwica akamugatura ingenda mu maramanyama ariko nawe bamufashe no akaja kwicwa iyo yumvira ibizoba hanyuma y'ivyo ntiyapfuma reka ntiyumvira ibizogira gute abangurishiye Yosefu bene nyine baramugurishije aja kuba umuja esclave muri Egiputa ariko Imana hajya bagore muri Egiputa ngo bariko barimbura ico babivye kuko ico biba nico uzokwimbura ubivye ubushaza uzokwimbura ubushaza ubivye yarago uzokwimbura ibiharage kandi uvyimbura bigwiriye kandi uvyimbura buno nyene mureko muranyuma kwimburaga n'ikintu gihambaye namye ndaciga nafashe ikigori nteje ngizo mbanze mparure intete ziri ku kigori kuko twabuze umuntu yimbura ico yateye kuko abateye urutote rumwega noneho n'ikigori kiruga intete zingahe nzandarwa mparure imistari 10 umuri kw'intete 37 umva ari intete zingahe amajana 37 mugabo ateye none wabivye kibiki mukazokwimura ibiba amajana 37 n'ugo bombe kuko inyuma ibizoba hanyuma y'ivyo umubivyi rero atera imbuto kwaziga wewe atera urutete rumwe inyuma zo kwimbura intete amajana 37 hari n'igihe kabibiri azobaye amajana 24 siko no haleluya ukubibara rero no kwimbura birafise ibintu bihambaye wimbura igisa nico wagize gute uteye igiharagi uzokwimbura uteye ubushaza uzokwimbura uteye umubambangwe cyangwa uruzira uzokwimbura uteye amahu uzokwimbura amahuwa haleluya siko none kandi kwimbura ntuca wimbura buno nyene birafise umwanya ico wateye ejo kuwa gatanu n'uyu munsi nta kiramera
nejo kuwa Mungu nikizoa kiramera no kuwa gatatu no kuwa kane bizohera kuwa gatanu imisi bikwiye niyo kizotangura gututuza naho nyene ntubugeze kwimbura kizofata umwanya ari ukwezi ari 3 uzokwimbura biriya ngo umunyabyaha nakora ibyaha injuri ijana karamba ngo ariko ndazi herezo haleluya ubu Imana yozoboka ariko iherezo zokwimbura ivyo yakoze mureko mazumva haleluya none abisirayeli bene Yakobo bagurishije ya Yosefu aja muri Egiputa barabamugira umu esclave bumuja kwa Potifari hanyuma mushira mu munyoro hanyuma mara imyaka 13 hanyuma vayo ataba mu premier ministre w'ucegera w'umwami umushikanganje wa mbere nyabahungu bacamanuka bagiye gusuma Imana irazi iyibikisha mico wari duteganya uzocimbura ibizoba hanyuma y'ibyo ukabibibi uzokwimbura ibibi ukabimbura ibyiza ukwimbura ibyiza aragenda baca gusuma bagiye gusuma ati reka ko ari renganze no reka ko mwamana agatuka umutwe gira biwanyu mama na data bazomanuke baca baramanuka niba yari umwama kandi cyo gihugu siko none reka bategetse araho bahinduka uwo muzina nyagahinduka akiri baramererwa neza amaze gupfa bashiraho uwundi mbega abagabo baje kwitwiganza ko muri iki gihugu baca batangura ko bagira mazi ko bagowe imyaka amajanani hajya ngo bari ko barimbura ivyo babizi bamugurishe mwene ntibiyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo muri kamazungu kuko urakora ikibi ntiwimbure buno nyene n'icyiza ntiwimbure buno nyene hari abana biwacu twari tuvuye gutera ibigori hano maje Emmanuel te sinzinduka kuraba ko biragera guca imisigata tunayigeza abantu kwamwa ibyo twatewe umunsi ucuja kuraba none wewe wakoze ikibi ni wacubona igihano wakoze iciza ntiwaronka impembe erega hajya birafise igihe muranyumva hari ibintu Imana ibika nawe wakoze iciza ntujo kuronka iciza ariko ne wakora iciza hari bizoba hanyuma y'ivyo Moridekayi amaze kwerekana nabagomba kwica umwami byaraheze yagize ngo timugasha umwami no yenda tuyikura arabuza n'igihumba macha gashini abuza n'agatuko simangurira arabuza n'ingene yompa agapfuma mpa n'ubushefu dozone bwo nta nakimashimi ari kimana yabona yuko ibi biki umunsi bizoba bikenewe cyane siko none iyo muhagashimwe nyamusi aho Hamani yagira mwice ndi yarunga ikimutabara ibyo byiza yakoze bizoba hanyuma y'ibyo mukirundi yabo ngo uzokora ikibi ikiza cyaheze none ikiza kirahera ufuye kureka kwigikora akora ikiza arabimika ariko hageze ibizoba hanyuma y'ibyo haleluya acamugira umushikiranganje w'umwe Hamani ni watamenye ibizoba hanyuma yagiye agira umukozi w'Imana naca mutwaye ngo ntamusenze hajyanga umuvugamira ndi kwa rugubira ngo kwari kubasenga busengi murabizi Kalishari yarasenga nawe kwaye ntuza ati sinase kumufukamira ngo umutegetsi bagize ga Kenya kuba yase gufukama kuko ari kumusenga andi kiritagiye kuza batoboza umusenga bose azogira nabi ukwiye kwiyana azosange twigiriye nena Hamani aravuga ngo jewe Moridekayi ibyo sinzo njizorenga ntamwisha umugore ne wiwe ngo mbere shingi igiti cy'imetero 6 uzomutungira ngo utungira inyuma mwabagore ubonye umugore kwa ruvuga wagiriye ikibi nabi umuhanuzi reka ahewe na ukora ikibuka gisanga imbere muri kizuga gisanga imbere uriko rahigira kugira nabo umuntu amaze umwanya umwami moza ati ninde umuntu ujya umwami nashimye kugira neza yokorerwa bati bo muha ko intebe y'umwami akamuzungurusha igihugu cyose ku makomine ku maprovince bati umwami akunda uko niko azoragiri tigenda abwira Hamani nyine ati yaraje kumusaba ati mpanda mu manike umwami ati mufata ari kumuja imbere mushire muri ya modoka yanje ya modoka nziza nyene y'umukuru ati nawe utugendera imbere y'umuzunguruza ku makomine Matana mu Rutovu Isonga munduze hari ibururu zo makambo cinyakambo cyo muri asuri wacu cigishubuge utendera mvuga uti uko umwami akunda uko niko azohoragirirwa uko umwami akonda uko ne kwazi acagenda yaragiye ngo aje kumwica amaze umwanya abashitariza ati mwami kaze hasi te icyugo ikikoje ati mbabajwe n'umuntu yavuze ngo azonyica nabi wacu bose aduho ati nde yigere iyo ndu atunda tari umuyobe Hamani
atare tindi bamumanike abandi babanza kumumanika igiti ntiyagishinze muhirwe yari yaragishinze bamanike mu bikayi ubona ariwe yakoze ibintu byaburiye abagira abayobe kwica umukuru w'igihugu bavyita kuyobe niwe bita umuyobereye batuwo muyobe atubona atari umuyobe yagira yobe ati namoneka kuri ico nyene ntiyumviriye ibizoba hanyuma y'ivyo yumviriye bizobanywe byo uwatamusenze yaramumanywe abamusenze bari bake abamusenga bari bakakuyemo umwe gusa ariko urumva bica bimukora ibizoba hanyuma y'iki rabai dosharaba labakarasi ibizoba hanyuma y'ivyo amen siko none abantu b'isodomu n'ibiwe abumubwiye cyane Tamari ntiyiyumvira ibizohanya bana b'abakobwa Tamari ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo Tamari yari umukobwa ngo mwiza Samueli akabe 13 ngo agumije ibanga tarabori cyane ari mwatindagera mu bukumi agumije ibanga ariko umupagani yitwa Amunoni yari musaza ngo aramwifuza ngo aramubura uburyo arigwaza nubwo abantu z'abagwaruka rero ngo wigwaza akigwaza hari akigwaza akaja mu bitaro nayi matana karyamayo atari malaria ari ntuza n'ingwara yo kwifuza ugakoresha ibyaha ngo yigwaje ubugingo yigwaje ngo arigwaza undi Abinadabu mwene nyina mwene wabo ngo besha umwana w'umwami ngo wigwaza ngo kugushira umunywero ngo nifuje ngo mushikacu Tamari mwarabonye hano yego umunyabyaha nawe ntayitinda akagira induze wakora ibyaha warabonye utsinda akifuza mushikiwe none ngo uragenda wigwaze ngo uvuge ngo ninaze ngo acumbira agakate ngo aho mbona ntuze Dawidi kandi nawe navuze nawe yarasamaye Dawidi nawe yaramunyabuye acaga ngo jenda ngo ndagwaye ngo numva byanka ngo ngomba umukate ngo ndungikire ngo mushiganje Tamari ngo bari wo ucumbira ngo kandi ucumbira aho mbona mbega ugwaye agomba umukate ari ndu wacumvye naka batija aho kunduza himatana hari imikate umenga bazinze umenga ninduze ingasiro hariyo n'iyindi umenga ni pekupe hari iyindi reha bwa mu bimwe bita nduze imiwi ati muzane mugombe yose ahitimwe ngomba utumvye Tamari arakinagira ati umuntu ari bagomba ibicumvye jewe gusa ugira no mukate murako muranyumva yarakwiye kumvira ibizoba hanyuma rero ngo aragenda urabizi umwana w'umwami mu nzu haba hari n'abandi baterami ati none arashika ati zana rero nduze ndabucumbe ndabugire ngo yango ni batari umuco ngo bucumbe ngo ari we na je turi babiri gusa uwo mukobwa iyo yumvira ibizoba hanyuma y'ivyo hari ngo amakenga ukekugira amakenga azoguteramira amakenga no kuvuga ibyo hanyuma y'ivyo arabucumba amaze ngo abane ne bataramuke umuntu w'umugubwenge niyo camera ati umuntu ari mu nzira mbi ubwa mbere agomba umukate ucumvye jewe ubwa kabiri agomba abagenda ucumbira habona ariko aramuraba ubwa gatatu gucumba ngo ari agenda mu mpete mu mucumba ngo numusanga yari ya mucumba uwo mukobwa ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo urakwiye kugira amakenga uwo mukobwa ngo uraza ngo ngwaye ngo nkoze ko niho nokira aragomba apfe gomba upfe ugwaye nturi kwa muganga abaganga barananiwe gutera urushinge bagutera urushinge baguha ibinini bagushiremwo serumu cyangwa ibirumba bakubwira uko bagomba none jewe ndi muganga ngo henda wa mukobwa ngo umukoze ko ubaye muganga ibinani y'abaganga bizo yuko ubaye Yesu yakora ku muntu agacaki uyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo uyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo rabai doshandara barash yaciye amukorera ikibi kimwe kibisha kandi ngo acamwangura umuga yasa ngo mvindere wagipfuwe c'umukobwa abwira ngo gusora ico gipfu c'umukobwa mve umugana we nyene ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo musaza abo Salomo acabika akazi atereka mwana wa mama reka kwaza kwakugire nabiri kajenzo guhora acha ngo agira umunsi mukuru atumira se ati kandi muzanane na Amunoni sate nta mwanya mfise ati basa Amunoni uramurungika ngo ari yararitsa abantu abakozi bati mubonye Amunoni ashitse mu muhwandirizemo amacumu ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ibingiro y'icano naho gitiba
izoba hanyuma y'ivyo izoba hanyuma y'ivyo nyuma y'ubutumwa tuvuga shengero rizoduga nyuma y'ubutumwa buvuga antikristo azoza nyuma y'ubutumwa tuvuga bazosigara azovuga ntawe uzoronka karanga muntu ntawe uzoja kwa muganga ntawe uzokwivuza adafise inomero yiwe kandi iyo nomero imaze kukujako bizosobanurwa ngo zishitse nk'abadayimoni bakwangira n'uwosura kuvuga Yesu nduzosura kumwemera ni mwako ndikona kuvuga Yesu ndamukunda zimaze kunja mwozorecheka abadayimoni nsizo umvuye uti bekuraza nda Yesu utumutuka ubuyimana bizobabihezemo uzoba wandike kuja mu gihinomo haleluya hari bizoba hanyuma y'ubutumwa tuvuga amunone rero nyene bashira mu kwaniza mu macumu kandi nabo saro munyene ntiyavyumviriye sabu saro mu nyuma nawe acagira kudetase marabonye ba avo ni kudetayase zeberane barahangana basoda biwe nabase barahangana amen haleluya bariko baragwana bagenda ngo bari bagenda ku mafarashi no yatugenda ku mapikipiki bagira yango hari batanu mwishamba yafise ibishatsi birebe hajya zwane tutemisha tuze muragira migufi Bija mu defini nyabitsa byari mwe n'ibyago definizo bisega umega ngo ufundika ugafundika ku biti bica byifundika mu biti ataguma rekera gutya abandi asoga biwa gumabiruka bakurikirana ho kwa Dawidi umugabo umwe yasaye ntuze undi mu musodo umwabwira yo wabo mukomana ati ndabonye umwana w'umwami ahari ko ararekera aturige tonje ntiwatumutsinda ati mbangugorora ibisibo bitazuziza ati atora usuhenda aho umwami yakwihaniza ngo ntungurana bijya muhungu ngo na Saheli wagomba ndamwice uje kubindako yo wabo ngo sindinda gusogozanya nawe ngo ahubwo nyereka hari gusa acagera amusogota amacumu arahwera none abusalomo yamenye bizo hanyuma y'ivyo umuntu yari umwana w'umwami none yarakenyeye ni yarafise ababoyi ni yagenda mu miduga ni yarafise na garde yarumva rero ariko yarabuze iki haleluya ibyabaye hanyuma y'ivyo n'urupfu rero icano labaydosh twumvira bizoba hanyuma y'ibintu rero bantu b'Imana Imana idufashe umwana w'icangazi yari kumpumuye se abana ze mugende gutya murekize ingeso mbi mugende uko ngwale amatego y'umurugo na yasi ndabihaze mutuziri kandi turi imbere kubera iki mutuboha ninde tubo ni namba y'Imana ngale tabatisho rero mugende uko mwambare neza mwimoshe neza ndimwisiga ibi ngo aho mutuboha ni kubiki ngwale ndabivuyemo mbere ndabivuye mu ndigiriye satuja ngo ndigiriye mbere ivyo no utoye out of it amahera mayos yari kundi tuyagabuje tumana hena rasaziba inka no twaye zimbe imbere no twaye zimbe itongo no twaye rimbe ibiti byakawa bimbe igitara cy'imishakure bimbe aramuha byose aragurisha amahera re yiyumvira bizoba hanyuma ashitse mu gisagara ahura n'abakobwa rero sheri joteme wewe kama mtu mzuri nakupenda wewe mtu mzuri sana no karaba baramuhenda yahabagora bahabakobwa ko rivyaba urivyero bani uri umuntu mwiza wewe bangura sorora harayasorora n'amahera nayo bamamiriyo uri kure ari utari kure yadandaza atera hera arya yose ngo kap yose ndiyasiga ni faranga rimwe ari mu namba arageze muri Zambia iyo baje namba ye muri Afrika y'Epfo namba ari Tanzania ari Buganda ntawuzi warageze tindahumwe baje mbega mana yanje amanyama yanje data kandambari none arasongwa acatera inzara yitwa yagaheza mbuto araburi cyarya uwagiye gusega ati mvaho abana biwanje bondakwintu undire ndya z'abana arazinda ronka arandera hasaba akazi nayo kwase abakozi kwase baringira ngo amajana n'amajana urumva rero ari uwagiye aratinda ati ndabuze numva akazi yo kamwana urumva rero acha bamwakuragira ingurube yumvire wewe ingurube ijana ngo ziragiriye ku musozi yarawererirwa rero kuri yazigiye mu ndimo y'abandi
jumbo kwimbibira agenda umbe we mana kandi shebuja muha itoroto azanye ibishishwa ngo ibishishwa namba ari by'ibitoke n'iby'ibirane byose mwaka akati chompa ngapfumanira ku rutwo dushishwa mana ntiyiyumvira ibizobanyuma yivu iyo abo mukita yumvira ibizobanyuma ndiyo kwikunga umuyishingiro muri kamazungu aratinda rero ngo maze kugira ari atindapfuye none gabasha aya manyama yanje hera abantu kwa data barabijya kabisigaza nanjye nzarekwiranyisha ngira nsubire kwa data ndamukomera amashi noronke nshikayo no kumuzumba gatike ndopfa ngenda ndandara n'amaguru aho ndaye ndara ubukeye nunguru noshika papa ngamukomera amashi ndi naho nagucumuyeko fumungira basu umukozi gusa urenze simwa ntaje gutata ngo abana ngo tuzogabura ni data mvuga ko umukozi mfume ndonke ivyo ndya gusare agomba reke kumbemba mbemba utorya n'abatara bavutse kwa data barabijya ukabisigaza naje ntiyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo yagiye kuyumvira cyari rimwo ariko mugamaze kwirimbura ngo Samona ari kiri kure yirimbo yaragaruka ibizoba hanyuma y'ivyo nawo wagiye kure wirimbuye ukagaruka data gutegeye amaboko munama ntege y'ibiganza ihangari ngarariza Yesu nashima ibizoba hanyuma y'ivyo nibihishe ntitwivuga Yuda siko ababamvye Yesu baba Yuda Pilato ati ntacanda mubonye ko umuntu ndamurekuye mumwagiriza mumubesha bati utamwishe tushatuka kukurega kwa Kaisari kwa rundi yigize umwami na umwami ari Kaisari wenyine Pilato abayaciye namera ate basi ndakaravye amaraso yiwe arabakora ntankore ngo pfa kumwica ngo aragomba dukore n'abana bacu nuba Israel murumva nubu ko kiri mu magogwa hari abantu biti byihebe ngo bazuzana yambaka miligi beombe ashitsa aha mu Bisirayeli beshi gaturika kabayitana bose Israel isha abantu amarenga miliyoni hagaze 68 muri 45 ariko nivyo biriko birabakurikirana ntuzo urabwo uritangaza ku bintu bibi ngo aradukora n'abana bacu ntibiyumvira ibizobaye hanyuma yibi bavuye kuvuga ivyo bigombe Yuda agurisha amahera Yesu 30 Jenda bizanira ryo mubasha kugira baramushobora Ega ni yamwanga yakunza amahera arayari barayamuha kuko Yesu yigisha ntibari bamuzi hari ntibumva bati wari umuntu aguma yigisha wa muntu bondi bose arabikumirako bati wodora tukamufata barunga bamufa muga ntibari bamuzi Yuda ati je nari yigishwa byo vuga ndabize ko barasengerera ubanga je kwikanisa barayimatana niho bare nogera cyangwa mubereka ubuni hari acagati kandi mu senda museruka ko senda museruka ni mu mpamare batanga 30 yogura n'igitumbura ubu Chagenda mugurishije abona baramukubise bamwica mukubita kujya kumubandira barononeka Yesu ngo yarononeka yo mu maso kugira ngo ashe ayoberana na Yesu gaso n'umuntu amana George naguze umwami wanje afatanya mate mwanya kubawa eraganagira ngo ndi mumushobore na mpomenda abasubiza bati nivyawe we twagomba umutwereke gusa kwa mutwerese wahaye uyari guta acharigenda yahura Yamenya kwa bayi yahura isho caha yata kugikora enda rero uzoba hanyuma y'ivyo Gehazi umushumba Elisa ruzuza abari ko arakiza Namani amukije imibembe Namani ati ngenda guhevyo none nakugerera ibihumbi n'ibiki Namani atoya ingabire y'Imana ni kubuntu Namahera tubatse natwe twabihawe kubuntu ni wigire shima Imana yagukijije nyamushumba ntebasha n'ikigugu ibyo bihumbi basha mu miliyoni ajanishije bisaje kuyiyakira akurikiranya mugabo agaze ngaya n'abavyahure nkari yakubitari matana tewe ati databuja vuze ngo yamahera retse ngo nuyamuhe ngo urumva ngo cyashikibwa n'abashitsi none ngo muhe n'imyambaro yo cagira ati byiza nkoreye ati mpimwe ngere ko nibindi atavyibukana no muhiriwe barimba bizika mu nzu ataraza anyuza umuntu zemo arashikashika yiruka mu gikoni na Elisa ati Namani ntuze Gehazi uvuye hehe wakaza databuja ntamvuye uhenda ndi impwemu yanje yagumye gukurikirana amwahura na wa Musiriya ukavuga ngo nije ndagutumye umviriza imibembe yose yakize izoguma kuri wewe labash namizo none rero turahije haleluya
abantu b'iki gihe turavuga ubutumwa, turavuga nimwihane, iminsi y'ubutamenya Imana irengagije igera ko abantu bose bihana kuko hazoza urubanza. Muriko muravyumva? Umusigunzi 11:9 ngo abo wa musore we jeneja canke mwigeme canke mugabo canke mushinga nahe inezereze ugende mu neza umutima ugomba ari kumenya ko Imana izo gushira mu rubanza rw'ibyo byose. Murankurikira? Amen. Tugiye duheze byose cyumvira bizoba hanyuma y'ivyo. Abike wakwiyumvira kwishengero rigiye kuduga, hanyuma y'ibishengero rigiye kuduga, hanyuma y'ibanyabyaha bazoja mu ngorane, hanyuma y'ibe bagorotsi bazoja kunezerwa kubana n'Imana mwijurisha n'isisha, hanyuma y'ibi abanse kwihana bazoja kurira ibe bitazoshira. Imana yavuze ngo abo mwisigira ibahini ibacemwe bihugu iboriyante mu bihugu bibiri gusa, bamwe agende mu gihugu banyotewe abandi muco banyotewe. None wowe uhisemo iki? Iyumvira bizoba hanyuma y'ivyo, kuko marakenewe cavuga ngo ngira ntumi ntumwa imbere yanje ibanze ndoraniriza inzira, kuko naco nzogora nabanje kwibira akabanga basavye yanje, ngo hanyuma umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe. Muranyumva? Ngo hanyuma y'ivyo aba bose byabashitseko giki Adamu yagiye gucumura ajabona Imana giturumbuka ngo Adamu uri he? Ndine numvise ndinyeza unyegenye winyegeze ki erega ndi gusa ninda kwaye kuri gusa wari ivyo nakubujije egome. Aca mubwira ati isira abantu uravumwe no kwaruka kwa ivya urupfu nibizokurikira. Murabona Kayini, twavuze Kayini nyene, murako mavyumva ntiyumvira bizoba hivyo. Ahejeje kwica Kayini, Abeli yajabona Imana ngo Kayini Abeli murumuna wawe ari giturumbuka siko ngo narumwongere wiwe sanga wasamaye kamugwicanye n'itumubaza umve muteke mu mugabitanye n'Imana ntayuba ngo ndatiwe n'Imana nduriuba siko none aba mu mwuzira bano watwavuze amaze kugira umwuzure no wababare abanga twumvise ntibiyumvira ibizoba hanyuma y'ivyo baciye bibashikira giki bajona umwuzure urashitse abisodomu basi nama yanduze ya Loti bagiye babona umuriro ubashikiye giki. Amen. Twavuze umwana baramuhenda, umwana w'umwigamahungu bakamuta mu ngorane akajagira ngo inda zoyivyara, bakaja bumva iramuhitanye urupfu ruraje giki. Amen. Haleluya. None Imana idufashe abantu beshi bamwe bata Daniel mu ntambwe, mwabonye umwami amaze kumuvana ati Daniel mumugarukane tirone hamwe baje inama ngo tumuteyo. Baje bari bati mubazane n'abagore n'abana n'abakono n'abana babo, bagira ngo nagashimagira bahiga baturumvagira duhagarira duha amakositime, abagore duha maniro cyangwa ibitenge nyavyo, abana bahama uniforme n'amakaye n'amakaramu, barabegeranya bagera n'amakaramu bajamati bafate mu bawe bose mubatiburemo zishanze barya giki. Abari babaje Shadrake na Meshake bagiye ngo bagiye kuba tayo. Haleluya. Murankurikira? Rabaida ngo muri cuba kwega giki bagira ngo batayo babahungu abari mu kwega giturumbuka siko. None Imana idufashe ibintu byose ngo byashitse giturumbuka. None rero natwe amen nabo Salomo twavuze ariko avuga ngo ariko aragira kudeta se aja wumva amacumu amutobekeranije giki na wa mundi amunona aje kugira nabi. Tamari mushikabu agiye ngo agiye kunywa ngo agiye mu misi mikuru aja yumva bo kwa Salomo bamutobekeranije giki giturumbuka. Haleluya. Ibintu byinshi bishika giturumbuka. Abantu benshi baruri imodoka ari ngo ndagiye nzogaruka ejo, akajomba se kanyene yindi giturumbuka aragiye. Murankurikira? Munyange ngira mpeze gatoya. Muri Amerika twasomye ubundi mugabo biriga mu yavuze ngo yagiye ngo baca bagira ngo umunsi barerekana umuntu umutunzi wa mbere kwisi yose. Ibihugu byose birarungika amadeyo batona ngo bagiye kuraba mu yukanaka umutunzi wa mbere. Muriko muravyumva? Ntiyamenya ko ariyo yandevu ya nyuma y'urupfu. Amen. Ngo ariko aruri akajuguje batugeze he tebuka imujumbura barakurindiriye abantu bose indege zaje abo mu bihugu ni benshi baje kukuraba. Haleluya.
ariko ngo aragenda ugeze nduriye yabahimatana ugeze hejuru mu mugamba ugeze hejuru mu igenda ugeze hejuru Nyabiraba ugeze hejuru mu Buhonga ugeze uwo murondera muragerageza hanyuma ari mu kibanza cakure cyane hanyuma aho baramuronga indege ya Kigirikare irakoroka giturumbuka muriko muranyumva hari ibintu bishika giturumbuka muri Rukibiri na rimwe ngo mwiyubara imitima yanyu ntiremegwe n'ukuborerwa n'ukudandayirwa n'umwitware ko by'ubuge ngo umunsi ndubatse ko giturumbuka ng'umutego kuko niko uzoshika ku bantu bose bashaje mu isi umunsi guzi 9:12 ngo nkuko inyoni isanga yafashwe n'umutego. Amen, haleluya. Ifise gasanga zafashwe n'urusenga ngo niko abana b'abantu bashikirwa ko no guheza imisi yabo giturumbuka bataziga. Muranyubaga abantu. Amen. Tuyubare twiga ibizoba hanyuma y'ivyo Yesu agiye gushika giki azoshika giturumbuka ngo ngira ndumi ndumwa imbere yaje ndwanyirizinira hanyuma umwami murondera azoshika giki ngo ariwe ntumwa muronda ngo haraje nikora nyine gawagize ngo ariko ninda zoshobora guhagarara azozira ngo ameze nk'isabuni y'abamesuzi. Isabuni y'abamesuzi iratandukanya umwanda n'impuzu umwanda ukavako. Ngo ameze nk'urutaro azotandukanya umuguruka n'intete. Ameze nk'umwungere azorobanura intama n'impeni. Siko ameze nk'umuntu gwateye urufi mu kiyaga ruyora ifite uburyo bwinshi ariko atarobanura ifi nziza nambe nziza azishira mu kigega imbi nazo arazita. Yeremiya 2:4 yaravuze ngo ubonye ki Yeremiya rimwe baza kuri 6 ngo mbonye ibiseke bibiri bimwo insukoni insukoni kwa kuvuga ng'imibubasi uvuze mu mvugo yini wacu ngo kimwe kirimwe yiboze ikindi kirimo nziza ngo imyiza ni myiza cyane imbi n'imizi boze ziraboze gose. Imana yamaza none Yeremiya ugomba igisekutana muri ivyo bibiri none kiragoye gutora. Oya yati no tora ico kirimo nziza izo ziboze ntaco zokwirirwa zirandemerera. Na Yesu ariko aravuga ishengero ry'Imana agiye kuza ngo bari mu isabona nk'ibiseke bibiri igiseke kimwe kirimo abanyavyaha ikindi kirimo abagororotsi ngo abagororotsi baragorotse cyane. Leonard yazwishe ngo yavuze ngo uwezwa nashishikare yezwe uwandura yandure ngo haraje vuba azanye ingero agera mu wese bikanye n'ivyo yakoze agiye gushika giturumbuka. Haleluya. Za nkumi 5 umuko yaratebaganye bagira ngo aratevye Imana ngo nditebe gisezerano irindiye ko abantu bihana none ariko izoza giturumbuka Imana ibahezagire none ni yazozoja hehe Yesu azoza uzoja hehe umviriza. Haleluya. Mwiyumvire ibizobanyuma y'ivyo iyo uri kurakora hose umuntu agaburangira akazi umuntu agabwingo ndaguha amahera ubanze wiyumvire ivyo bahanyuma y'ivyo kuko ngo Imana itumye intumwa iranye inzira hari umwami turondera azoshika giturumbuka ariwe ntumwa munezerwa we haraje. Haleluya. Yega si agiraze haraje nikora nyene ba angagize ariko ninda zoshobora kuyangana hazozira n'umuntu afise umutima utanduye tigeze kwereka umutima we kukubesha afise amaboko akeye. Haleluya. Yiyejeje none turahejeje yavuze ngo uwezwa nashishikaragira ate. Amen.